urakoze mwami kibirenge kizima mana nzima. Te servir est un honneur mon Dieu. Urakoze kuri jambo uza kudusangiza mwami. Ndemeye gucika porte voix wawe ndagusabye mwami uze kugendera umutima wose umuntu ari ngaha mwami, aze kugira umutima uciye bugufi wakira kandi uri prêt à une transformation spectaculaire. Uri Imana nziza, uri Imana izi gutekanya ibintu no gupanga ibintu. Urakoze kuri uno mwanya uhejeje kuntiza. C'est un honneur d'être à cette place. Aide-moi Seigneur à bien te servir. Amen. Amen. Naza kugira sinzi nyine babigenza nga mumfashe protocole sinzi nyine meze. Urabona iyo ugiye ahantu barafise imibereho wonza gukomeretsa ucanke kuriya aze kumparira. Amen. Igihe navuga ko nza kuza nga madame yambwiye ngo nuze kubakarira. Amen. Ndiko nagerageza kuronka ton rero idakara. Amen. Kuko ingene mvuga abantu banze mengo ndakara, mugabo c'est ma façon de faire et de dire les choses. Amen. Naza kugira umuntu aza gufasha gusoma ijambo ry'Imana. Hama ahantu harasa nk'ahantu mvuka. Amen. Burya ku Musaga no mu Kinama harasa. Amen. Igihe naza habaye fenomene nabonye rafa pasi. Igihe naza nabonye jenaje muri kiriti ya kabiri, mbona abantu barindiriye ku muryango ncangira ngo barafise icyo bakora tegura indani barinjira. Umugabo yari kiriti ya kabiri, n'ubu mbona abantu buze bucyanye. Mu ijambo rimwe, ni vyiza ko twuzurana. Amen. Ni vyiza ko tubura ibibanza ngaha. Muga Imana yodufasha iyi foto nimuhaguruke murabe inyuma, mwe mwicara imbere. Amen. Ese iyi foto twayisanga mu ijuru. Amen. Tukabura naho duhagarara. Amen. Kristo adushoboze. Hama kuba tunganywe ku ni vyiza. Mugana vyo nyene kugira bwa buzima bwa Ishengero Kristo azoza gutora birakomeye gusumba. Pasteur yavuze ngo nahora ndi umwislamu, je nitwa Rajabu. Siko hama ikintu cyonyine no kumva no kugira ikigongwe nuko udafise Kristo. Là je peux avoir pitié de toi. Façon de dire. Nazenga kusikiria buruma. Munze ndashasha mu Giswahili kubera niho niyumvira neza. Mugabo umuntu afise Kristo n'ubuzima. Je noza nkabashingira intahe par rapport à ma personne. Siko nkanavuga vyinshi ku buzima kuko nivyo mvuga ndabifise. Amen. Nivyo twita intahe muri ibi bigaragara ngaha ku isi, umuntu ashobora guhaguruka kanabivuga. Mugu ubuzima mu muhamagara wa Kristo ubera en dehors y'ibinyegereje mu musaraba. Bisigura ko Kristo cyo yatugize ku musaraba nico gikomeye gusumba intahe yose umuntu yoshinga canke ibikorwa vyiwe canke ivyakora ngo bishinge. Biragoye kuba muri position abantu bibaza ko ari position imeze neza ngaha ku isi, mugiye iyo position Kristo nawe atayisangamo. Amen. Biragoye gukorera Kristo canke guhamagagwa muri iki gikorwa cacu ca misi yose gituma imitima y'abantu benshi baza kuri Kristo, mu gihe utaratahura ikibanza Kristo yabanje kujamwo kugira abanze kuducungura.
cyangwa igikorwa Kristo yatanguje umurimo cyose cyatanguriye par humiliation. Kristo yagitanguye aba humilié dans le désert, agiheza ari humilié ku musaraba. Bisigura ko position wewe uyibaza kurimwo muri uwo muhamagaro utegezwa kuba gusibisa la forme réelle de l'humiliation par rapport y'uwo murimo. Utegerezwa kuja hasi ugasubira ukaja hasi par rapport y'ico Kristo yakoze. Ni ukuvuga ivyo ugira vyose Kristo ni wagira iki aboneka. Amen. Rero mumbaware sinza gushinga intahe par rapport yiwanje, mbuga nashaka gushinga intahe Kristo. Amen. Ivyo navyo tuza kubikora dans cette façon. Nubona shengero ry'Imana ndagiye kubona twuzuye, kandi iri shengero riri particulier, nasanze ishengero rifise abagabo basenga. Musanze les habitudes abagabo twaragowe ntidusenga, turafise ikibazo cyo kudasenga abagabo. Nico gituma n'imiryango myinshi n'ahantu hose bavunga abagore baratuganza mugabo no kubera basenga. Amen. Ndabona abagabo ngaba basenga kandi abagabo Imana ibagirire neza. Amen. Rero twashaka kuganiriza ku ishengero Kristo azoza gutora. Amen. Nambira ishengero turimwo uku twuzuranye, uku tungana, nambari Kristo azoza gutora rya shengero avuga ko ritazaba rifise ingorane nari atagasembwa. Nambari ryo shengero hari bundi buzima tutegerezwa kubaho nk'ishengero. Amen. Kuko uwo muntu ari ruhande yawe niwe mu partenaire wawe mu ijuru, niwe nshuti yawe. Amen. Ndashoboye kuvuga mwa abantu mwebwe mwigiriye Imana mugahura na Kristo byo bakijijwe siko ni bahati. Hari abandi nabo mu guhura na Kristo babanza kugira iki gucoka gushikaho Kristo wenyene abiyereka. Amen. Rero umunsi dushaka tuganire ku ishengero Kristo azoza n'ingene ritegerezwa kubaho iryo shengero. Amen. Ingene ritegerezwa kumera iryo shengero, ritegerezwa kumera gute? Ritegerezwa kuba ishengero litambukira mu isinzi à travers la parole de Dieu, marcher dans la victoire. Kubera kunanigwa ngaha kwisi biri mu bintu vyinshi vyica imitima y'abantu, kandi mu kunanigwa tubishira dans un aspect matériel des choses. Amen. Kuko ntaronsiki, kuko iki kitabaye mu buzima bwanje bisigura yuko nagize iki nananiwe. Amen. Amen. Ni gute umuntu yotambukira mu nsinzi ya Kristo? Ni gute umuntu yobaho dans sa destinée akabana na Kristo? Ni gute muri ya mirimo yacu ya misi yose tubana n'Imana, tugendana na Kristo muri ya mirimo yacu? Ni gute sur le lieu de votre travail, muri bwa buzima bwacu bwa misi yose, ni gute uwo muri muhinduka ministère? Kubera namba Kristo azoza kudutora nk'igisuma. Muma bamwe azodusanga turi ku kazi, abanza dusanga turi hehe, nuko azodusanga muri ya mihamagaro, muri za mpano zitandukanye Imana yaduhaye kugira ngo dukore imirimo itandukanye mu buzima bwacu. C'est-à-dire c'est le lieu de jugement, c'est le lieu, le point de rendez-vous. Ivyo rero c'est pour tout le monde. Nukuvuga uri umunyeshuri urashobora kuri kwishuri, uri umuganga urashobora kuri umuganga, uri umudanda urashobora kuri umudanda, uri umuganga urashobora uri kuravura. Ubwo bwose bisaba yuko tugira ubwo buzima nk'abande nk'aba Kristo. Ni gute on s'abandonne, ni gute twihereze, ni gute twihebera Imana mu bintu turiko turakora, hama ivyo byose tukabikora dufise kwizera, tugirire mu buzima budushira dans un muri inconfort
bivanye n'ubuzima tubanye nabwo misi yose. Mumbwire umukristo amerewe neza ashobora guhagura akavuga ati je mimi niko bien vraiment. Ndamukeneye umukristo acaza ngaha twigishe ingene amerewe neza. Nukuvuga, nous devons avoir une foi dans les épreuves. Nashaka ko develop ivyo bintu bine. Siko Imana ni gute twubaha ubwo buzima tukabandanya kubwo buzima kuko Kristo niyaza gutora ishengero idutume adusange turi gute turi prêt. Kuvuga ijambo muri no misi bisigaye bigoye. Amen. Bisigaye bigoye cyane kubera abantu bose bazanga dimanche harabo twaguze impuzu shasha, hari abantu baje kumara amasabiri kubera isaha imwe bararirimba kujya muri shengero hararyoshe kuza. Isaha imwe y'umuziki mwiza. Amen. Ariko guhimbaza Imana mugara abantu baza nga mukora muri shengero kuvuga ubutumwa muri no misi bisigaye bigoye kuko abantu benshi baza mu ishengero akeneye ikinaza gutahana n'inyishu immediate. Rero ivyo tuza kuvugana no munsi mu mbabare n'ivya bakanyisha mu mitima muga turabivuga. Amen. Kuko hageze yuko tuvuga ijambo ry'ukuri rijanye n'ukuri kwa Kristo ibihe vyose. Alors, ni gute umuntu yotambuka mu ntsinzi ari kumwe na Kristo. Amen. Nashaka umuntu afise Bibiliya dusomeye kuri Psalm 119 verset 5. 105. Ni gute umuntu yobaha ubuzima bw'ubunya agatambuka mu ntsinzi adasoma Bibiliya. Bibiliya, mes chers amis, c'est une forme d'intelligence. Non seulement c'est une façon Imana kutuganirizamo mugabo niyo façon yo kuronka des options zituma uronka ingene wiyumvira kugira uyisi ntuyibemwo uri diminuer. Amen. Bibiliya rero ntushobora kutambukira mu insinzi utawaho udasoma ijambo ry'Imana. Hari abantu benshi ngabo bamaze gufata ku mwanya w'ubuzima bwabo ari gukora ibintu by'ubuzima gusa mugata mwanya afise yo gusoma ijambo ry'Imana. C'est qui une erreur fatale. Psalm 119 verset 105. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje n'umuco umurikira mu nzira yanje. Amen. Ijambo ry'Imana ni ryo tara ritegezo kutumurikira muri ubuzima tuko turabamwo muri no misi. Bisego nous devons vivre par la parole de Dieu. Il faut avoir le temps de parler à Dieu. Ukaronka umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. C'est important. Kugira ushobore kubaho ubuzima, il faut gusoma ijambo ry'Imana. Nushobora gusoma ijambo ry'Imana ngureke kuba proche n'Imana. Nibikunda. Alors, je namambona ingene abantu bagerageza kugira ubucuti n'abantu kubwo impamvu zitandukanye kandi akabantu bakabishikako. Mugahagera yuko umuntu yegera Imana bikamunanira. Bisigura ko ubuzima tutegeza kugira n'ubuzima buri proche qui s'approche de Dieu. Amen. Modifasa tugasoma Jacques 4 verset 8. Nasanze mu buzima biratugora canke biranagoye yuko umuntu afata un moment de prière akabigira ubuzima bwiwe. La plupart des fois abantu bose ubunye niyo hageze gusenga yitaho aba intercesseur akarungika abantu baza kumusengera abantu batandukanye mugabo ubuzima bwo gusenga nibwo tena kuomba binachokeshaga. Iyo mbonye ubuto bw'abantu bari ngaha nkabona la population burundaise biroroshe ko tugira abasenzi b'imbaraga. Biranagoye ingene aba intercesseur usanga ari abantu bakuze. Usanga n'abadamu gusa 40 45 abaduze muga cette jeunesse qui participe et qui prie il est absente au sein d'une vie d'une église.
ugasanga abantu basenga mu bikorwa bitandukanye by'ishengero mugapanira ishengero amashengero yandi. Amen. Amen. Nico gituma nashaka gusaba abantu bose, il faut avoir une vie de prière. Vous savez ce que les gens les autres peuvent réussir, ni cette endurance face à la prière. Et cet aspect visible bijya bibonekera mu maso y'abantu mengo nivyo kandi vyarakunze, hari ibindi bibera mu misho bibera à travers la prière. Ivyo rero abantu twaronse umwanya nidushaka no kubihereza umwanya kugira ngo twikomeze à travers la prière. Nutso gusanga umuntu arakomeye mugadakomeye yama muri dans un aspect émotif, ibintu binyaruka mugabo ataza kuronka umwanya. Ndazi biragoye muri no misi kuvuga gusenga n'ubuzima tubayemo biranagoye, kubera gusenga nakabuto active mu gihe ibintu bimeze nabi gusa bimaze kugenda neza umenga ubuzima ni lo cours normal. Uruko ubuzima w'umuntu asenga na cours normal iriho, c'est une vie de prière de façon continue. Alors la prière te permet d'être connecté à la vraie force zambaragazo zazindi zituma ubu buzima turiko turabamwe mubona ko bigoye. Hajya ugenda kubaho mu buzima usanga atakazi na espoir, ivyashara, ibintu byose, ingwara. Regardez cet aspect y'amaso gusa. Niko umuntu yokwiyumvira yuko ibihe vya nyuma bitarashika, uwo muntu jewe ndifuza kugira umutima wo kwirinda nkawe. Muga ndazi neza ko Kristo vubaza. Kuko uravye une petite conjonctivite, amaso ushobora kugwana pendant une semaine, mais toute une nation il stock off y'imiti y'amaso. Bisigura ko ubuzima bwacu buteza kuba ubuzima bwo gusenga, avoir une vie de prière. Iri ni ryo shengero dushaka, iri sengero risenga. Quelle que soit la position wibaza ko wowe urimo, uri umunyeshuri ahantu hose, ubwo buto bwawe niyo nkinzo y'ishengero ryacu. Ishengero ryacu rikeneye gusengegwa. Nushobora kuba ari ubuzima bwacu tubaye umukunyu udasenga ntibikunda. Nico gituma n'ishengero ryaramaze gushira ama programme yo gusenga, tugashiraho n'imisi kubera le quotidien, l'aspect quotidien bikene kutuguma twikubukanya. Ari umuntu nashobora kwibutsa guhema, nashobora kwibutsa gufungura. Prier, c'est respirer. Hari igihe umuntu aza akakugegera akakubaza ibintu byinshi kuvyerekeye ibintu bishoboka n'ibidashoboka. Nibigushobokera wowe nawe wo guhereza umwanya ufise n'umwanya wo kumenya ingituma byashobotse. Burya mwebwe twe tugendera ku mbabazi za Kristo gusa. Izo kuba Kristo atari nye n'imbabazi aba hari ibibazo. Nico gituma iri shengero Kristo azoza gutora riteza ku ishengero risenga, atakwinginga, ata programme, ata bintu bitandukanye. Quelle que soit la position wibaza ko wowe urimo, wowe uri very busy. Nico gituma ishengero ahantu hose ubuzima bw'ishengero bufise ibibazo bitandukanye. Usanga pasteur yaramaze gucoka, umurongo wamo wuzuye abantu, nukuvuga ibibazo vyose tubitwara kwa pasteur kugira ngo agire iki abisengere. La seule forme de conciliation ni kugira ikintu gusengera mugenzi wawe. Izi ngo zacu ziko zirabomoka kubera tudafise umwanya wo gusengerana. Tuko turera n'aba bana bacu, abana bagakuramo kubera tudafise umwanya wo gusenga. Turafise des moments d'incertitude au niveau de notre vie parce qu'à un moment twaradebukiwe par rapport yo gusenga. Mugabo ishengero zacu ziguma zuzuye, akini muda wa maombi abantu 22. Et on veut des résultats exceptionnels dans le temps, binyaruka. Kugira nirukangire nga gushinga inahe. Hari n'abandi twa specialiste bo gupanga ibintu. Ugasanga umuntu arapanga ibintu agasubira agapanga ibintu. Mana ndakunda Kristo ingene yari désordonné.
muga ibintu vyiwe vyari bipanze. Yarakuyeho protokole. Nico gituma ibintu nk'ibi twamatuko turavuga, umuntu akavuga gusenga, agasubira kandi akavuga gusenga, agasubira akavuga gusenga. Umunsi umwe ndifuza ku munsi umwe twoza gusenga uku, twibaza yuko tuza gukorekereza za programme bagaca bugara. Tugaca dusenga. Kandi birashoboka. Mudufasha mugasoma. Mwiyegereza Imana nayo izobegera. Mwiyegereza Imana nayo izobegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, yemwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Bantu b'Imana. Muri no misi kwita umukristo. Turavye ubuzima tubamo. Je nibaza ko c'est un gros mot. Mumbabarire. Nashaka tuze turavugishanya ukuri kugira ubuzima bw'ishengero bukiranuke. Amen. N'imitima yacu gira iki? Nta kuntu umuntu yoba kijijwe ategereye Kristo. Nibikunda. Ndizere kandi ndizeye ko Kristo igihe yabambwa ku musaraba yadushize muri position atashwa tuzoba dufise atari yo kumusenga gusa no gukiranuka. Bisigure ejo canke igihe ejo ntihagira umuntu azovuga ngo sinumvise ngo sinabwiwe. Amen. Shengero ry'Imana nitwige gufata kanya. Biratwica ingene iyo hageze kumvira uhoraho twese dufise ama raison yacu. Quand il s'agit d'obéir à Dieu, iyo waronse instruction itandukanye mu buzima bwawe, niyo wagiye gusenga uraronka instruction, Imana iraza ikakubwira ati jewe hakeneye ko habibi. No mu buzima bwawe hari ibintu bitandukanye biza kukwanonsa une chose qui va te permettre à changer les choses, bituma haba une transformation de la personne. Bisigura yuko hagera un moment de la vie hari umunsi ugenda gutora instruction. Siko iyo watoye instruction rero il faut gufata umwanya kwemera, obéir à Dieu. Obéir. Abantu bose Imana irakugenda, ndahaza n'abantu bakanaguhanurira, n'abantu bakakugendera, hakaza des circonstances dans ta vie zikwibutsa ko uhoraho agukene, akanabikwereka mu buzima bwawe, ukanabaho ibintu bituma wategezwa kwiyegereza Imana, muga bikanakunanira ko wiyegereza Imana kubera abantu bubu twafashe umwanya wo kugira imitima igumye. Ubuzima bw'ishengero, à un moment il faut accepter l'appel au ministère. Rero l'appel au ministère ntihagaze ngaha gusa abantu bahagarara ngaha bakavuga ubutumwa. Ça c'est une partie. Mugabo aller prêcher la bonne nouvelle en est une autre. Twe duhamagare kumuvuga Kristo kugira imitima myinshi ishoboke imumenye. Rero hari abantu batandukanye agira ubuzima bw'ishengero atarimwo, anayikara ku kiti ajupe nyiritokaga, aricara no ku ntebe ntamenye niyo ntebe aho yazananye, ashika yihana anaraba ko banayikunkumbuye. Ugasanga mu buzima bw'ishengero wewe nta n'ikibanza na kimwe ufise, mu basenzi urimwo, abarimvyi nturimwo, ahantu hose wowe unaingiaga unatoka. Abakirisi ubu turagoye. N'umuntu araza porteur d'un message agwe ure naye alitoka wapi. Ico nashaka kubasaba nuko ubuzima bwo muri no misi bw'interpella toute personne à tourner vers Dieu, guhindukirira Kristo, kuko ivyo mubonesha amaso nta kintu na kimwe gihumuriza kandi nta kintu na kimwe kigiye kubahumuriza, ahubwo ibihe bikomeye bigiye gutangura. Umuntu yibaza yuko ngo agiye koroherezwa
amenye kuva uno munsi ko bigiye kuguma kandi bitazokoroha kandi bizomera nabi gusumba. Ahantu honyene dufise urukiriro ni muri Kristo Yesu. Benshi harabaje ngaha kurondera amavisa, bakaje kurondera abagabo. Hari n'abantu bose baje gupartager l'experience, ati raje yaje ikatuganiriza ingene bigenda neza. Nta kintu na kimwe kigendera neza ngaha mu isi. La seule façon yo kumererwa neza ni kumenya umunsi umwe tuzotaha, ko ari uwo mwanya w'uburuhukiro tuzoronka mu buzima bwacu, kandi iryo juru riratandukanye. Hariho kiriri no mu kidumbugwe. Nituzoja hamwe, nivyo ijambo ry'Imana niko ribivuga. Iyo abakirisu uri kurababona ubunye, nanje ndimo, hari umwanya turonka par les circonstances de la vie ko turabamwo, ukamenga uranafise n'uburenganzira bwo kuva ku Mana, ukamenga hari n'ibintu wobwira Imana bivanye nuko wibaza ko Imana ikuzi, umengo vyoca bikorohera. Alors que la seule façon yo koroherwa nuko umunsi tuzotaha Kristo azokwicara muri ca kibanza akavuga ati wowe ndakuzi. Kugira Kristo akumenye rero, bwa buzima bwawe utegereza kubera ngaha muri dunia iyi, aho ukora ibintu nibikunde, aho uvyara nturere. Ura maladie vient, wigisha umwana akiga ishuri ntarimenye, akamenya neza, hamukarangiriza kumubona mu nzu iwawe, usohoka ukaja muri retraite, mukagira retraite hamwe. Aho hantu niho agakiza kacu gategerezwa kuba mise en épreuve kugira Kristo azoze kudutora. Aho hantu agakiza kacu gategerezwa ko exprimer ni hahandi isi yose iri incertain. Abari buraya bashaka kubirukana bose. Trump yavuze ati ni umunsi bazontora, niwo munsi wa mbere nzotangura kwirukana abantu bose badafise impapuro. Bisigura umuntu wese ari muri Amerika, muri babandi baje kurondera visa zo muri Amerika, gushika mu kwezi kwa ngahe kw'icenda utararonka visa. Mugano bashaka kubamenyesha umuntu wese yaje kurondera Kristo nuko visa z'ijuru Kristo yazishize ku musaraba. Yazishize ku musaraba ko hageze ko duhindukira. None bica bigenda gute? Bisaba yuko abakristo bagira ubuzima atabwo, tourner vers Dieu. Ubuzima bw'ishengero bugizwe n'urukundo inébranlable. Abantu bakundana, ishengero rukagira ubuzima bukundana. Kristo akaza mu ngo zacu akahimenyera. Inzu z'abakristo ziruzuzo, wumva ngo Jesse nshobora kubana n'umuntu ngo batubana yaraga. Inzu yawe nta mfuvyi, ubuzima bwawe nta bafakazi. Ivya Kristo na madetail. Uramerewe neza mu nzu yawe gushikaho wibaza ko kubana inzu yobamwe abantu 10 muyibamwe mu bantu 4 ariho muyibamwe neza. Ubuzima bwacu bugizwe nuko ubuzima umukristo aba dans le confort individuel. Umuntu akara umuryango wiwe akibagira ku munsi Kristo azoza, nujya mu Mana ashobora kugenda imbere akagusigira amahajya. Nashaka kubibutsa yuko la vie d'un chrétien muri uno munsi bisaba yuko cet aspect visible des choses, bijya bintu mubonera mu maso byanyu, twiga kutabibonyera ikintu utabonera à travers Kristo, wige no kutakibona.
mugugirire confiance ico Kristo yakuboneye utabonye muguri siri naco ko we yakibonye. Hari umuntu ari ngaha dans le désespoir kubera adakora kandi yifuza akazi. Muga ngaha mu ishengero, ubuzima bw'ishengero burimo akazi kose. Ubuzima bw'ishengero kubera bufise la prière, burafise ubutunzi bwose bushoboka. Nico gituma les églises où on n'a pas une vie communautaire parce qu'on n'a pas le temps d'expérimenter la vie. Ngo abakristo bakira bagira iki? Bafata ibintu vyawe vyose bakabishira hamwe hama bakagira iki? Bakabisa hageze gusangira rero. Ndazi ko amen nza kuronkange kandi naje niteguye. Kuko ivyo kuganiriza imitima y'abakristo muri no misi ndazi neza ko tuza kuva ngaho dusubira muri bwa buzima bwacu bugoye. Ndazi ko tuza kuva ngaho vya bibazo bitandukanye vyaje biturindire hajya ku muryango. Mugana nashaka kwibutsa umuntu wese ari ngaho ko Kristo intsinzi yaduhaye ku musaraba si intsinzi y'umwanya ni ya buri gihe. Ndifuza rero naninze no kuvuga amajambo menshi yuko ubuzima twese abakristo duhagurutse tukagira ubuzima bw'umuhagwa bwa ministère à travers même ces épreuves. C'est là où l'aspect y'ijambo ry'Imana izoba expressif. Nubona naho twovuga ijambo ry'Imana tukavuga ibintu bitandukanye biza kubumura imitima y'abantu, tutahagurutse ngo tugire ngo ubuzima bw'amajambo twumva ngo acike ubuzima bwacu bwa misi yose. Nico gituma uzobona abakozi b'Imana baza imbere yabo bakagira ingorane zabo, bakagira ama insomnia yabo, bagasonza bonyene mu gurushengero umengo ntaco gwabonye kubera nidufise ubuzima bumwe. Ubuzima bumwe ni kuvuga avoir un moment de communion et de vie par rapport à la parole de Dieu. Nico Kristo yaduhamagariye. Burya umuntu yibaza ko Kristo atamuhamagaye ku musaraba arafise ikibazo. Umurimo wo kuzana abantu benshi kuri Kristo n'akazi k'abantu bose ku mwanya wose mu bihe vyose mu myanya yose y'ubuzima bwacu bwa misi yose. Nico gituma uhagarariye utegeza guhagararira inyungu za Kristo kugira nawe ashobore guhagararira inyungu zawe. Nico gituma yageze kuvuga ubutumwa bwo kwizera. Abantu bizera ibintu bishaka ko bigira ama resultat immédiat. Ivyo kwizera vya Kristo biragoye. J'aurais aimé vous parler d'autre chose. Yo kubabwira ko kesho bitenda kuba bien. Abitakuba bien. Abantu bizeye akazi, abantu bose bafise amahinguriro ku isi yose bari mu bibazo bitandukanye. Ni Buraya croissance iri kwirakoroka abantu mu rabo makuru. Mbwira ahantu twibaniza twiyumvira ukwira isi yose iri mu ngwana, turi au bord d'une troisième guerre mondiale. Mbwira situation de confort y'umukristo yibaza yuko ibintu bigiye kugenda neza. Nashaka muze muri zango zacu tugendere za finance zacu bwa buzima bwacu tubaye mu misi yose. Ba bantu tuvukana badakijijwe zancu turazi kugira inshuti itakijije ingene biruhishije. Ega mwe murahiriwe hari abakizwa nyene bayivuye bakiruka mubona aza gusenga dimanche. Urashobora no gukara twebwe ubanza kuno kumunyegeza kumutwara ukanamurondera ahantu ubanza uramunyegeza. Bantu b'Imana niduhagurikire inyungu za Kristo. Allez prêcher la bonne parole. Genda mu muvuge Kristo. Ahariho hose. Moi je pouvais rester dans ma situation de confortable. Je pouvais rester dans mon coin et ne pas me mettre. Mazigihe ça fait 1-2 mois. Genda ahantu hose mvuga ubutumwa. Mvuga ubutumwa. Kuva aho natangura kuvuga ubutumwa ibibazo nagize vyaguje fois 5. Mugabo nuko la vraie bataille réside là. Harageze ku ishengero rihaguruka. Nukwizera kwinshi
nuvuga abakristo tugeza kugira une attitude différente ihagaze par la foi, bidashobora guhinga ata kidogo hamwe umengo atabwoba na buke ufise. C'est bien d'avoir ishengero ryuzuye, mugo gwira ishengero ry'abasirikani navyo ni vyiza gusumba. Ndabona ubuto ico ntiza ubuto bakama nkaka 25 ans, umuntu ararondera umwanya wo gufukama, biracokesha gufukama ukagura amahori ukamengo yabaye matera mugicoma amavi y'imyaka 25. Nashaka kubabwira nubona abantu bose mwibaza yuko hari opposition iri meilleure yo kubaho ubuzima, na position nziza nko mu gihe uri sûr ku mwanya urimo uri kumwe na Kristo. Iyo position nayo utegerezwa kwigirira mu Burundi. Taux de chômage 97%. Kuri population active hapana abarimi abize 97%, abafise akazi ni 3%. Yaha umuntu agwaye bakubwira ngo ni mu Rwanda, urasena option ni maombi nawe unombaga 30 minutes urasenga amajambo agahera kwa udafise la forme d'expression. Uzi ningene Imana iganira parce que t'as pas le temps de lire la Bible. Umuntu arakenera une réussite, une transformation ibaye mu munota umwe, akabaho ubuzima butari bwiwe, ivyo akora vyafeke. Ugasanga ishengero n'umukirisi mu gukora akora cyo kimwe n'abandi. Umukristo arachoka, maisha ya kumutumikia Bwana ni kuchoka, kuruha. Kristo atwara vyose. Nushaka kumenyene Kristo akunda kamwisho bijya nubona wa muntu azati burya rero no musinatetse usigaranye ibiro bibiri Kristo nivyo akunda, mugo umuhaye muri 50 kilo nta kibazo kuba bifise. Amen. Ishengero riteza kugira ubuzima butuma muri rishengero imfuvyi zigira Kristo, abafakazi bakagira abagabo muri Kristo à travers ahanyene, abatiga bakigira ahanyene, abavugwa bakavurirwa ku maombi meno ku bitaro ahanyene, imigambi itandukanye yo kwiteza imbere ahanyene. Bisigura nk'umuntu w'umuplombier wo ngaho kuri eglise nambi imiryango yose abantu bose baba mu mazu, nukuvuga umuplombier ntiyogenda guhagarara kuri mendeve, yoza guhagarara namba ku isoko yo ngaha mukinana cyangwa kumusaga hari umuntu adandaza, mwategeza gushorera uwundi mu gihe uwo muntu yagize iki. Kuko niryo ryashengero bazoza gutora. Twategeza kugira abana biga bakamenya, twategeza kugira ubuzima butuma niyo Kristo aje mu ngo zacu yibonamwo, aje ku buzi bwacu akibonamwo. Uri umuganga ukabwira ati ndavura, muga Kristo nawe ni gahebuza. Bantu b'Imana agenda umudandaza kandi mwiza. Amen. Ndashimiye Imana kubona mu mpano Imana yampaye ndazi kudandaza kweri. Amen. Muga nta kintu kiryoshe nk'iyo umuntu akubwiye ati waratumye mene Imana. Kuko niyo umuntu ampezagiye ndavuga ati ewana kanaka yampezagiye Imana mpezagira. Cette forme de comptabilité ni la seule forme de comptabilité tuzotwara mu ijuru. Uvuga ati naragiye
ndanakuvuga hama Kristo agikubita mu kifua akavuga ujya niyo nde ujya nuwanje. Ubuzima tubayeho busanzwe tukabwira ubusanzwe mu buzima bwacu bwa misi yose ntacyo buvuze mu gihe Kristo ataje mu buzima bwacu bwa misi yose. Abona ikibanza wamuhaye naho kitangana na cyaguhereje ku musaraba mugakubonemwo mu ijambo nimutegeza kumera nka Kristo. C'est lui le modèle. Ndifuza ko hageze igihe cyo habikangura hamwe iyo habaye ibikorwa mu ishengero ryose rihaguruka rigahaguruka nyaguhaguruka tugahaguruka nka kujya tuzohagurukiye Kristo azoza gutora ishengero kubera abantu bamwe nambira ishengero Kristo ryo azoza gutora simbona ryari koraza ni kugira ubuzima bw'ishengero tugafata umwanya wo guhaguruka tukavuga ubutumwa tukamushingira intahe Kristo tukagenda tukamuvuga. Nta kintu mbona cyoshobora kugira ubuzima bwanje nko kutavuga Kristo. Ivyo navyo bifise inyifato umukristo ategeza kugira. Je nibuka nge mvuge intahe yanje gato naho navuze ko ntahe twebwe ahantu tuvuka sa ahantu dukenye cyane mugo bukene buriho. Amen. Iyo nibutse umwanya ingwara ishobora gukora kuhoraho siko ingwara. Amen. Twese turafise ubuzima twese dufise mu miryango yacu mugi ingwara irashobora gukura kuri Kristo ikamugukurako neza cyane izindi situation. Je ngevuga ingwara je nibuka mama wanje yarakijijwe yagwaye pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi mama wanje yarazimye mu gupfa mugabo ndemeza neza que c'est la période la plus belle de ma vie parce que j'ai vécu ingene umuntu afise Kristo agwara n'udafise Kristo ingene agwara. Ndakunda uwo mwanya kuko atumye menya Kristo. Rero umuntu arashobora kuba ariko arabaho ubuzima yita ko butameze neza mugabo akaba ari uwo mwanya mwiza Kristo ariko arakwihishuriramo. Nta muntu no kwifuriza nko kwiga no kumenya kubaho mu bihe. Ibihe biragoye kubamo. Iyo kuraba muri position wibaza yuko abantu bibaza yuko umerewe neza cyangwa muri position wibaza ko umerewe nabi nta kintu kiryoshe nko kubaho mu gihe mugabo wowe uri sirati muri uno mwanya ibihe ndimwo ndemeza neza ko Kristo naho yoza ubunyene anzi neza ko turi kumwe nawe muri uno mwanya. Igenda bivuge kandi uko nashaka kubwira wa muntu we uri ngaha uyo mwanya urimwo wibaza ko ibibazo n'inyishu udafise ku bintu byose ukurabamwe. Inyishu igaragara kandi kiwe kugaragarira nuko wohindukirira Kristo muri uyo mwanya wenyene akabasha kuguhishurira ivyo we yabonye bigukiza muri uwo mwanya urimo. Uwo mwanya ugacika intayi igutuma igushoboza kumenya kuvuga ivya Kristo ikagushira dans une position ituma umuntu ashobora kukuganiriza akakubwira ati cyangwa ukamuganiriza ukamubwira ati ndemeza neza ko Kristo yambereye inyishu nawe azokubera inyishu. Nta kindi nosabira ishengero ry'uno munsi nuko twogira ubuzima bw'ishengero. Kugira ubuzima bw'ishengero nukugira ubuzima buvuga Kristo bugaragariza Kristo bugendana na Kristo bugumana na Kristo quel que soit les moments. Ndemeza neza ko atamusi numwe Kristo
yahagaritse cyangwa azohagarika kubana natwe muri ibi bihe. Ndemeza neza ko ibi bihe ari vyo kandi ari vyo vyiza ku buzima bwacu, kandi binakenewe kugira tubicemwe tumenye la grandeur y'uyu mugabo. Ndemeza neza ko intsinzi tuzobamwo cyangwa turiko turabamwa muri ibi mwanya iri proportionnel n'igihembo tuzoronka mu ijuru. Intsinzi tuzobamwo mu ijuru, bantu ndifuza kubona ijuru. Uwombwira ati ijuru barigura ya mafaranga, n'umugore nomubwira nahejeje kugura. Nomubwira atahanje jewe ndahejeje, sigara uragwana n'ivyawe. Mugayi iwanje na ayasigaranye naya. Niho hantu hambere Imana itwemereye kusumbanya kugira tuzohaje. Niho hantu hambere umuntu akorera ari wenyene. Niho hambere umuntu ategerezwa kuguhanira. N'uwombwira ngo sinzoja mu ijuru, je umengo noca mpagarika akazi abanza nkarirondera. Harageze ishengero ry'Imana ko duhaguruka. Wowe wita ukuri mu Kristo, ntubeho ubuzima bw'umuntu yicaye mu ishengero. Haguruka, soma Bibiliya, approche-toi de Dieu, jeûne, si tu as des questions, isonjeshe, senga, ganiriza Imana iguhereza inyishu. C'est ça la vie. Ibindi navyo vy'ubuzima bwacu bya misi yose Kristo azoza twihishurira nk'inyongezo gusa. Hama ibindi vyose bituma umuntu wese ashobora kuva ku Mana. Ndasavye Imana idushoboze bihagarare. Ndemeza neza ko bigoye. Amashengero menshi arakunda kwemerera ibintu abantu. Arakunda guhanurira abantu. Burya ubuhanuzi bwa mbere nuko Kristo yapfuye akabambwa. C'est une prophétie complète. Jewe nibutse ko ndi umukristo, ko nagize ibako ryo kumenya Kristo. Ndumva ko ndi umunyamahigwe akwiriye. Kandi ndabibwiye ku muntu atarafise, burya zese sinafise chance nimwe yo kuba umukristo. Muga Kristo yashatse kukurondera, arakurondera akanakurondera. Hama abantu bibanza yuko obéir à Dieu bikugira umuntu aciriritse, kandi biranashika. Muri umurimo cyangwa ubuzima bw'umukristo hari igihe Imana igutegeka ibintu, ikagutegeka ibintu ubona yuko l'aspect raisonnable ijanye n'ibi vy'isi bitanajanye, cyangwa ugafata umwanya wawe ukita ko uri umukozi w'Imana kandi anakomeye, ukinihereza ikibanza gituma umengo wowe Imana ije umengo woza imbere. Amen. Muga nashaka kubamenyesha ko muri umurimo duhamagariwe twese gukora. Nta muntu numwe atahamagawe. Nta muntu numwe. Jewe tumaze kuvugana na Apotre Kevin 3 fois. Nashaka manurira iri shengero. Sinkunda kubikora, umugo n'umusi ndaza kubikora. Igihe nazo ubwa mbere nicaye hari ahantu, mbona abantu binjira, baguma binjira. Ndavuga ati okay, kwari kirite ya kabiri nge ndawe kuri kirite ya gatatu baza kuba buzuye. Naho nyene sanga bagize iki baruzuye. Ndawe ishengero rirabisha amaso umengo ni rito. Amen. Uravye na geography haniri umengo ni Mungu. Amen. Apotre Kevin naramusumwa je Imana yaramfashije, ndakunda kugendera amashengero menshi nkagendera. Muga Apotre Kevin namumenye bwa nyuma ntevye gatoyi, mugabo ikintu kibera ngaho
iri kangura ariko rirabera ngaha ku Musaga. Mu ma eglise atari mediatize nibaza ko iri shengero riri rya mbere, siko ritatera induru. Gutera induru vuca arico Imana kandi bivuga ukundi itavuga cyane, siko mugabo rifise resultat riboneka. Rafa pasinaje mu gikorane cy'iwanyu nyinyegeje, ndabona abantu baje, ndabona n'ibintu byahabereye. Nashaka kubamenyesha, Imana ishizeho igikorwa nk'iki mu nzira yagishizemwo mwese muzi, haragera igihe abantu bahasenga batereza kugira ibibazo vyo. Amen. Ibibazo vyo badatinya inyishu, kwera inyishu ni Kristo. Amen. Kugira ibibazo vyo, siko ivyo bibazo vyo hari abantu bibaza ngo ni les besoins. Nous ni kangura rifise histoire y'aha hantu rituma mutegerezwa gushika kure, kuko Imana nishobora gukreya cyangwa gutangura ikintu yahejeje ikintu nk'iki idafise semorindi ishaka ko iri shengero rizoshikako. Amen. Nubona kirite zitatu no mugira zitandatu indwi munani ni navyiza, mugabo wo gucoka birimwo. Muga nashaka ndabasaba ikintu kimwe, ndabona uru rushengero ruri expand. Nabonye abantu mbona muhagurutse mwasohotse mukagenda, burya je ndankino impome utazihereza umwanya n'ubwenge zirashobora gushira mu gasho. Amen. Ndumva iri shengero rifise mission iri au-delà y'ahantu mubona. Rabo ni hato atari hato, abuzura ni benshi kandi aussi représentatif. Et trois, le contexte et la manière. Moi j'ai eu la chance de parler à votre pasteur. Iyo mbonye ahantu nkaha hari abantu dushobora guhaguruka kuvuga ngo je ndi umukozi w'Imana, uko mutumishi wa Mungu wapi. Nashaka guhamagara ishengero ko twokwitanga kubwa abandi batarinjira ahantu. La limite si hama ivyo mubona tubona ko ari inzitizi tuzikuzeho amasengesho. Amen. Nashaka kumushimira sana Apotre Kevin. Ineri nawonye na deja abandi bahagaze hanze. C'est un moment limité. Mugana nashaka kumushimira kubona yampaye umwanya wo kuba porte-voix ya Kristo. Mu jambo rimwe ivyo nari nateguye vyose sinari gushobora kubivuga. Muga ndifuza yuko ishengero zose aho ziri zose, abantu turi mu mashengero hose, twebwe twohaguruka hakabikangura rishasha givuga butumwa, tukiga kuvuga ubutumwa, tukiga kuzana abantu kuri Kristo, hama tukava muri cet aspect de confort. Kristo a commencé ce travail par l'humiliation dans le désert. Yakirangije par humiliation, bisigura yuko tuzoronka imyanya igoye muri uwo murimo, mugabo tuzogumeko. Hama Kristo adushoboze. Hama Apotre Kevin, amajambo mfise twarayaganiriye, mugana ashaka kubwira ishengero. Imana yaramfashije kugendera imirimo wa Kristo ahe Bujumbura henshi, mugabo na hantu hari unique ngaha. Ingene habonetse
ingene bimeze urabona ko ahantu hari Imana. Ndifuza ko twokwamana muzokomana umutima wo gusangiza challenge z'Imana, hama ibintu byose twita ko bigoye Imana irabidushoboza. Hama Pastor Lopez kubera ko abantu babiri bohurira ahantu hamwe, kubera ko Kristo yokwemera cette forme d'égoïsme akayibahereza. Mumbabare je yongiye ahantu ndagira cet aspect d'observation ikaguhereza ibintu vyiza. La fois passée numvise ngo hari n'indirimbo bandikira hamwe bariko barasenga. Amen. Woro umukristo ukaza ukicara ngaha bakavuga mugahimbaza Imana, unaingia unatoka, ingene winjiye ari kusohoka, ingene yani Mungu anakupatia vitu vizuri vyote kufasi moyo ahantu hamwe, et tu n'as pas la chance de profiter et de vivre le moment pour te permettre à ce que les autres puissent avoir le même privilège. Abantu kubagira ni Imana. Amajambo yanje nakwiriye cyangwa nashaka gukwira kugira n'exprime ce que je ressens. Muga ndizeye ko Kristo ingine bahora bamunezereza azoronka kanya ko kubanezereza no kubana nabo mu bihe bigumu. Murakoze. Dagure ku maguru yacu. Unyemere nta kuse dufise urihangana kandi usibiro byinshi mugabo uvukame. Ndashaka Ishengero tumureze ibiganza byacu ino tumuragize Imana, tumusengere Imana ibandanye kumuha uburyo bundi bwinshi bwo kuvuga Kristo yamenye akamukura aho atari kugira chance nimwe yo kuba uyu munsi yoba yitwa umukristo. Agenda Imana imuhe mwimbu mwinshi cyane aho yavuye, aho Kristo yamukuye batamuzi, imuhe ubwenge, imuhe ubushobozi mugabo kandi natwe twigisha kungena abantu naho tubashika tuvuga ubutumwa bwiza dusenga Imana. Mana turagushimiye ko buri gihe ugenda utwigisha kandi mwe Mana warateguye ingabo zawe Mwami Imana zo kugira ngo bagushingire intahe mu gihe gisa nk'iki. Jambo ryawe rirambwira ngo nuko nimugende muvuga ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Amahanga yose jambo ryawe ritubwira n'amoko atandukanye y'abantu, n'abantu bahurira ku bintu kanaka bitandukanye, n'abantu bafise ivyo bahurirako, n'abantu bahujwe n'ikintu kanaka. Waravuze ngo tugende atanumwe avuyemo bose tubabwira ubutumwa bwiza, ngo imbere yuko ugaruka ubutumwa bwiza bw'ubwami buzomanza kuvugwa mu isi yose. Mana yanje kwizego nawe ni igikoresho watoranije mu gihe gisa nk'iki kugira ngo agende aho jewe ntakuriye, ntazi imibereho yabo. Mwami Imana yanjwe neza batakuzi ariko we kuko yakuriye. Ijambo ryawe rirambwira Paul avuga ngo mbega ninde yo kwirata kuko jewe noshobora kwirata. Aravuga ngo nimba mwirata ko muri abagiriki, nimba mwirata ko muri abayuda, ati nanje ndi umuyuda. Nimba mwirata ko mukorera Imana, ati nta umdusha gukorera Imana kuko yarabibayemo. Nimba wo kwirata ko ari abanyabwenge bivyanditswe, nawe yabaye mu idini ry'abayuda ariko yakuvuze ubutumwa bwiza amenyekanisha ibanga rya Kristo ryari ryaragizwe ibanga imyaka n'ibihe. Ndakwinginze ubwo buntu bube hejuru ubuzima bw'iwiwe, umuhe iminyago myinshi, abatarakumenya bakumenye mu izina rya buri busho. Twumvise ubuzima bw'umwe Mana buri centre
igikorwa Kristo yakoreye ubuzima bwacu, igikorwa cyo kumusaraba, aho imyitwariko yacu yose, ibyo twokenera byose, duhanze amaso Kristo wenyene azoheza akamenya igikwiriye n'ikibereye hejuru ubuzima bwacu. Yaravuze ngo nimuze kuri jewe mwebwe abarushe n'abaremerewe, mwikorete ingata yanje irahwahutse. Mana yanje kwizegwa, dushoboze, mushoboze, dutegura umugeni wawe uzoza gutora atagira amarabaga, atagira agasembwa, atagira injebejebe, atagira ikintu na kimwe gisa nk'icyo. Ishengero Mwami Imana ijambo ryawe tubwira ngo ryuzuye ubwiza. Uzobukoze turahezega ivyo ariko arakora, agira umugisha muri vyose, umugwize kandi umugwanirire intambara zose ahura nazo, uhezagire umufasha wiwe, uhezagire abana biwe, bigishwe nawe kandi Mwami Imana abane gukora kundi muri ndiwundi ndetse no mundi buryo bundi tuzogenda umuhishurira. Natwe ubwacu Mwami Imana tubana tugushingira intahe mu buryo budasanzwe. Twumvise ijambo ryawe, shoboza buri muntu wese muri kino kibanza, iri jambo yumvise Mwami Imana rize Mwami Imana ikora igikorwa muri we, buri muntu wese naje bwanje ndimwo tubeho Mwami Imana kubw'imvo imwe gusa, imwe yatuma uza kudupfira hano muri nose, gucatumye apfira bose kwa kugira ngo abariho babe batacinezereza ariko banezeza ubapfiriye akongera akabazukira. Ico cyo twifuza, kandi turifuza ko wa tuzorenguka imbere yawe, tuzokumva ijambo ritubwira ngo wakoze neza, well done, wabaye umukozi mwiza w'umwizigirwa, kuko twakoze neza ico wifuza, ico wadutumye uzobukoze. Twese iryo jambo tuze turyumve kandi tubeho igihe cyose Mwami Imana as if ubuzima bw'ijuru aribwo Mwami Imana bufise igiciro kinini mu buzima bwacu kuruta ikindi kintu cyose. Jambo ryawe tuvuga ngo turondere bwa mbere na mbere ubwami bwawe no kugoroka, ibisigaye tuzobihabwa nk'inyongera. Urakoze, turagushimiye, izina ryawe rishigwe hejuru, mu izina rya Yesu Kristo, amen.